umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kugenda mudukurikirana, abadukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abari ngaho ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyaburaya bari hirya no hino mu bihugu vya Aziya, mwese muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, abari ngaho mu burengero muri Kongo y'intwaro rusange ya Kongo, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine n'imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone. Muraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kano kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaje bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ibintu bibandanya kuba bibi cane, ibintu bibandanya gukomera ngaha mu gihugu c'Uburundi. Umukuru w'igihugu Generali Majoro Varisito Ndayishimiye ngo yoba yarateguye umugambi ukomakomeye cane. Uyo mugambi ukomakomeye cane nuwo gushira Wirinyamitwe mu butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye, akamugarukana ngaha muri ntare rushatsi amuvanye mu gihugu ca Ethiopia. Ngo kurungikwa mu gihugu ca Ethiopia, Wirinyamitwe ngo yaraciye arungikwa n'abategetsi bakomakomeye cane, mu gihe umukuru w'igihugu yarakija mu butegetsi atari yafatisha neza ibihangange, ngo hari abari bamukuriye bamubwira ivyo yagomba kugenda akora. Wirinyamitwe ngo bivanye nuko yari afise amakuru ahambaye cane, amakuru akomakomeye cane ku bategetsi bamwe bamwe bari babonye ukungene bamwikiza kumurungika kubuhagararira Uburundi, guserukira Uburundi muri Ethiopia. Ngo baciye bahamagara umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye bamumenyesha ko agomba kurungika Wirinyamitwe akamuvana ngaha mu gihugu c'Uburundi akamujana mu gihugu ca Ethiopia. Murazi ko Wirinyamitwe yari umwe mu bakomakomeye cane, bari bakomeye muri ntare rushatsi mu bijanye no kumenyesha amakuru y'umukuru w'igihugu. Ivyo rero ngo Wirinyamitwe yari abiramvyemo cane, ukungene ashobora kuronka amakuru no kuyatanga. Ngo mu gihugu yarigeze gutazigwa abakame mu bihangange komakomeye cane, ngo bivanye n'ukuntu yaronka amakuru atandukanye y'abategetsi bakomakomeye cane. Uyu Wirinyamitwe yarabaye ku rugamba, yagiye atumwa hirya nino mw'iperereza ry'igihugu, iperereza rya Nkurunziza ryaba ririko rirahohotera abantu. Ubwo bafunga Domitiyani Ndayizeye na Kadege, baciye Rajabu Hussein yaciye arungika Wirinyamitwe, amurungika kuzana amakuru n'amasanamu y'ukungene Domitiyani Ndayizeye na Kadege bari bariko Maria Kadege bari bariko barahohoterwa ngaho mw'iperereza ry'Uburundi. Ayo makuru vyatunguye benshi, mbere bitungura n'umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza, ukungene ayo makuru yaciye asohoka mw'iperereza. Ariko ngo kugira ngo Wirinyamitwe ayaronke yabanje kubigirako inshuti, abiyegereza, ariko ngo Rajabu Hussein nawe abimufashamo mu kubahuza no kumwegereza kwa Nkurunziza. Ivyo vyatumye Wirinyamitwe abasha kwinjira mw'iperereza, hama aca aronka ayo makuru n'amasanamu arabizana, abishira ahabona ukungene Domitiyani Ndayizeye ariko aragirizwa ko yagomba gutembagaza
gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko vyari ububeshi, vyaje kuboneka ko vyari kubeshera abo bagabo Murekatete na Domitien Ndayizeye bari barafashwe n'ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, babagiriza ko bagomba gutembagaza ubwo butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Amakuru rero kuva mu iperereza akaba yaraciye avanwayo na Willy Nyamitwe. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ngo yoba agiye kongera gusubira kumuzana akava muri Ethiopia guserukirayo Uburundi, agaca amushira muri Ntare Rushatsi, akamuha ikibanza gikomakomeye cane. Ni mu gihe kandi hari amakuru yemeza ko umushikiranganji wa mbere General de Police Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika umwanya n'umwanya ashobora kubura ikibanza ciwe, ikibanza co kuba umushikiranganji. Umushikiranganji wa mbere ashobora kuba agiye gukugwa muri ayo mabanga akajanwa ahandi, agahabwa ikindi kibanza ngaha mu butegetsi bw'igihugu c'u Burundi. Ivyo nibiriko biravugwa. Uko n'ubundi yagiye kuba umushikiranganji wa mbere, siwe yari ategekanyijwe ko yagomba kuba ari muri ico kibanza. Hari ubundi bushikiranganji yari yaciye ahabwa, ubushikiranganji bw'umutekano, iterambere rusangi n'intwaro yo hagati mu gihugu. Nibwo bushikiranganji Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika yari yahawe muri iyo guverinoma yabanza. Umukuru w'igihugu rero ubwo yakura Generali Alain Guillaume Bunyoni, yaciye ashima gushira uyu Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika muri ico kibanza co kuba umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu. Ngo biraboneka ko rero naho yaciye aba umushikiranganji wa mbere atari vyo yari ategekanijwe gukora, ngo hagomba kuba agiye gukugwa hakinjiramwo Albert Shingiro. Albert Shingiro ngo ni we ashobora kuba ariko arategurwa ngo azobe umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru dufise yo kwizigira nuko ivyo biriko biravugwa vyuko uyu Albert Shingiro ajejwe imigenderanire myiza n'amakungu ari we agomba kuzoba umushikiranganji wa mbere mu myaka isigaye kugira ngo ikiringo c'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye gihere, habe amatora mu mwaka w'2027. Ivyo nibiriko ni amakuru dufise yo kwizera, amakuru tuvana mu bategetsi bamwe bamwe bo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi baba badashima gushira ahagaragara, ariko ayo makuru twe nk'abamenyesha amakuru bakayadusangiza kugira ngo namwe mubashe kuyaronka. Amakuru aba yaranyegejwe cane mu vy'imbere mu bategetsi kugira ngo atazohava aja ahabona, ugasanga imigambi y'igihugu irahononekariye canke irapfuye, abagwanya ubutegetsi bw'igihugu nabo bakabonera ko bakuririra ko baba bashobora guteza akaduruvayo gakomakomeye cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibintu bibandanya gukomera. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaba yaravuze ko rero abo bategetsi batariko barayijukira gukora inshingano zabo agomba kuzobakura akabatembagaza umwanya n'umwanya, nk'uko yaciye abishikiriza mu ijambo aheruka gushikiriza ubwo yari mu nama hamwe n'abategetsi bakomakomeye cane. Yababwiye ko uwutariko arakora, uwutariko arashira mu ngiro agomba kuzokugwa. Ni mu gihe abanyapolitike batandukanye nabo bavuga ko ivyo umukuru w'igihugu yama yavuze biba ibihushane, ko vyo
ariko arashikiriza atari vyo kandi ko atavyo azoshobora gushira no mu ngiro, ngavuga amajambo menshi ariko ibikorwa bikaba bikeya, ivyo ashira mu ngiro ni bike cane ugerekeranyije n'ivyo yama yatangaje umwanya ku mwanya, umunsi ku munsi, amanama yitabira irya nino imbere y'abenegihugu ntaca abishira mu ngiro. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.